kamodoka bamaze iminsi bariko barerekana ndagahende Alvera cange Yannick Ulta. Kaja kamodoka ndagaye Alvera cange Yannick Ulta. Kagari nikapatie nani? Kaja kamodoka ndagahande. Anataka niamue hapa. Jewe ngomba gufata ingingo nyene. Koromoti. Iyi ni intambara ya Yesu na Satani muri Superbat. Ubu rero tugiye kubona abavuga butumwa bukuri n'ibinyoma. Ariko rero abantu tuhatewe ngo ndagahende. Ngo ndagahende. Kandi umengo ni wagatanga. Ariko yaravuze ati iyo usenga ubufise ububasha hano ku isi. So now you are surprised. Umuratangaye. This man is the one who's taking decision, of course. Gato umuntu ni wafata umwanzuro yego. Isi yarayihaye abana babantu nimba mutigeze mutiyizi. Aho naba Prophetic babihagurukiyemo badakeneye yuko ebana kano kamodoka kaja handi hantu. Rino rigano rirakomeye. Ntazo hava banga Prophet Modeste. Modeste yabaye gute? Kutubwira yuko hagiye kuza amabuye y'ubutare. Sha yaradukinye. Kandi amabuye y'ubutare asanzwe agize. Dusanzwe twifite. Kandi asanzwe ahari. None ikibazo akaduga katagiye mu bahimbaza Imana ntiyobandanye himbazwa gaguce. Aho rero niho ubona yuko ibintu vyakomeye. Yes bakunzi ba Prophetic TV, uyu ni Mr. Vibe wama vibe. Ni Mr. Vibe anakuya na nani? Alvin Gucci. Mu bisanzwe Vibe iyo wumvise ijwi gusa bimaze guseruka ukaryumva nk'umudasinzira. Alvin Gucci, Janjala, Sharpshooter, the morning star. Bimeze neza cyane kabisa. Niki kirero catuzanye muri kano kanya? Uyu munsi ikintu dufise ni special, ni exclusive news. Exclusive news. Breaking. Yibiriko biravugwa hano mu gisagara cyacu ciza ca Bujumbura. Eka no ku mpande zose z'isi. Ngaho rero tuvuye mu mashowbiz. Y'ivyo mu Rwanda. Tuvuye mu mashowbiz yaba Ivan. Ubu naho dukorokeye muri Super Beats. Nihiganwa ryateguwe na company ubona ikomeye cyane izwi cyane mu kudandaza ivy'amabati ariyo bita Super Bats. Utiro nikihe kiriko kiravugwa? Hago havugwa amakuru menshi. Ariko imbere yuko twinjira muri aya makuru menshi atandukanye. Yes. Nihiganwa ubona yuko abaririmbyi batandukanye bagitabiriye ku nguvu nyinshi n'ishaka ryinshi kandi ku rwego rudasanzwe n'ivyamamare bitandukanye. Kabisa kandi iryo higanwa ryasaba kumenya kwiyamamaza mu gukinisha imbuga zawe eka no kugira abantu no kwatira abantu ngo baze bagufollow baze bagire like bijyanye ne basaba ego no muri Super Bats kugira n'iryo shira hamwe bihingura amabati n'imisumari ribashe naryo nyene kugirane kumenyekana. Kino kintu nasimbize yarakivuze ki kintu ni ciza cyane. By the way tutarinjira cyane wo kivuga ku iki bro? Kino kintu ni ciza. Kino kintu ni ciza kuko kiraha karyo keza aba artiste kandi akabige rero karimo kadasanzwe nukungene muri iryo higanwa bagerageje kugira barabe umuntu wese biciye ku rubuga rwiwe eski abo bafana babakurikirana bukuri ntiyobara amajambo gusa bavyerekane babigaragaze mukoresha imbuga zanyu. Nimba wewe ubona ko ufise ingufu ku mbuga ya Facebook uzana Facebook nta kibazo. Nimba ubona yuko wewe ari Instagram ari TikTok uzana TikTok. Yes. Ariko babafana bawe rero wizera ubukuri babigaragaze nabo nyene guci. Abantu benshi bagumye bagira amakenga ati none Super Beat
iri no ntunganyiri kiragira kweri niyo burya nta busuma burimo kweri kubijanye n'abajiri canke no kubijanye kuri izo mbuga nta tuntu nyene tutumanyeri turimwo. rero twabashimiye kuko basohoye ikirango c'ukuntu bagira cotation. Ubwa mbere bavuze ngo engagement sur les réseaux sociaux des finalistes. Izotwara combien? 50%. Nukuvuga ugiye kurirya chaîne canke kurirya channel y'urya muntu ariko ari yamamaza. Kurajya ama page ugakora like n'ama commentaire. Ubu mwinjirije combien de pourcentage? 50% nizo baraba. Yes, tuca tugenda kuco bita vote Facebook sur la page Superbat Burundi. Nayo ngo yinjiriza 30%. Kuri page za Superbat. Ku mu artiste wariwe wese ari muri iri higanwa yashitse muri final. Bobo kuri page ya Superbat bo bazofatira kuri 30%. Yes. Hanyuma ku kintu kijanye na evaluation du jury. Kuba jury rero aho benshi bakunda kwiyumvira ko abajiri bafisa aho bapenderera, bafisa ahantu nyene atwara uruhande runini bahengamira, ariko abajiri bo bifitiye 20% bazorabirako kabisa. Ivyo gusa bareka kubarenganya. Ni higanwa ridasanzwe kandi rikomeye cyane. Yes. Mukwiye gushigikira kandi mukereka ingufu zikomeye n'urukundo rudasanzwe kuba artiste bari muri iri higanwa bashize muri final. Reka tubandanye rero novuga n'abantu bashitse muri final. Abantu bashize muri final. Meilleure chanson 2025 les finalistes. Bashitse muri final. Turafisemwo Alvera Muhimba. Turafise kandi yani turafisemo kandi Kiriku Akili. Salam aleko kubifuza yuko jewe nsubira inyuma. Salam aleko kubavuze yuko je nazogera kure. Ahani none ahani. Turafise Linoji. C'est la vie, oui c'est la vie. Nebarendere mbachewe ndi melody. Maranekerezo kusa nukuteme kansiga. Turafisemo kandi YM Music. Turafise Adric Akim. Turafisemo kandi Gina Ginel. Turafise uwo bita Melodica. Turafisemo kandi D1. Turafise kandi Victoria's T. Iyi ni intambara ya Yesu na Satani muri Superbat. Batahuza abantu kwanza ku kantu. Yes, igituma Gucci abivuze uko mu bitahure si Yesu yaje kandi si Shetani yaje. Ariko muri kano kanya turabonamwo aba artiste baririmba indirimbo mpimbaza Imana. Hari n'abandi aba artiste baririmba indirimbo z'isi. Je dis bien izisi so kuvuga ngo ariko barabasenga Satani, ariko yuko aho zivugirizwa ni mu bibanza. Ati rero kubera iki hajemwo ayo mazina abiri, nukubera ko twamaze kubona uwo bita Prophet Joshua yavyivanzemwo mu kanya turashiramo aka video bumva ukuntu yari karavuga yavyivanzemwo. Kuko iyo ndababwiye ko ari intambara ya Yesu na Shetani
ngerageje nanje kuba tahuza gato urabona ko hari indirimbo nyinshi z'isi akaba kandi n'indirimbo z'aba artiste baririmbira Imana nkuko tumubonamo ngaha Alvera Muhimbare tukamubona kandi nande na Yannick Utar na Victoria's team. Ego ariko mumenye yuko mu ntango bagitangura rino higanwa bano bantu nta mahigwe baba aba bantu bazanye iki gospel ntinavugwa kuranyumva amahigwe manini bayaha kiriku akiri bakongera kandi bakayaha na Rinoji yarahabwa mahigwe bakayaha kandi na Siji dance comme ça ariko na Siji nawe nyene numo oya muri finali bagiye muri finale Siji narimo okay turabandana niyo mpamvu rero tuvuga yuko Prophet Joshua yavyivanzemwo ugerageje kuraba post ya postinze bigaragaza yuko kajya iga modoka dagahede yifuza yuko yoja hehe mu bakozi b'Imana mu baririmba indirimbo z'Imana none ikibazo akaduga katagiye mu bahimbaza Imana ntiyobandanye himbazwa gaguce aho rero niho ubona yuko ibintu vyakomeye niho ubonera ko rero ihiganwa rya Super Beats rikomeye aho n'aba Prophet babihagurukiyemo badakeneye yuko ebana kano kamodoka kaja handi hantu rino rigano rirakomeye guci jewe ndasenga ndizerera mu Mana ariko wavuga ko ari Imana bimuhishuriye yoba yihenze nazo baba nka Prophet Modeste nazo haba nka Prophet Modeste Modeste yabaye gute kutubwira yuko hagiye kuza amabuye y'ubutare sha yaradukinye kandi amabuye y'ubutare asanzwe agize dusanzwe twifite kandi asanzwe hariho n'abavuze yuko ngo yo bagomba guprofita kuvugwa biciye muri bino bintu Prophet Joshua yes tubagwanye sivyo ino video yaravuzemwo amajambo akomeye yavuze nti umviriza jewe nabonye akaduga kari muri Super Beat ego aka kaduga yari karabaza abantu bari mu church ndagahende akamodoka bamaze iminsi bariko barerekana ndagahende Alvera canke Yannick Utar video ukurikira ariko arasigura ivyo bintu Imana ngo yamuhishuriye yari karasigura avuga ngo twebwe ngaha ku isi twahawe kuganza ego hari umuntu ngo y'umukobwa ngo yaje ngo asabira umuntu afise gitari afise iki gitari ariko akaguma hagarukamo ijambo umukobwa Noah ari umuntu aguma agaragaza ko akeneye prophecy. There is somebody just like you needs prophecy. Entre temps, Meanwhile, ejo naratanze prophecy. yesterday I released the prophecy. Ndavuga ngo ari akamodoka bako baratsinda nene. Spoken, there is a car. People are trying to get the first place to win it. Ndavuga ngo mbona umuntu afise gitara And ariko I've spoken, I see a man with guitar ariko araryoherwa. who is glad. Ariko araryoherwa agatwaye. He was celebrating by winning the car. Ariko igena ariko ndavugishwa. By the time I was giving prophecy, Hari umukobwa mwishenge. there was a daughter in a church Yanzibiye. who stopped me. Arakoma induru. And then she screamed out, Avuga Daddy Alvera, saying, Dad, Avela, you know. So I don't know what to do now. Sindi cyo gukora. G.O. mbega uno mukobwa benshi ko bariko baravuga ngo ni Alvera nivyo azohava atoka kubera Joshua yewe yamuvuze ariko usubiye inyuma gato Prophet Joshua imbere yo kwandika no majambo aho yagize ni aka kamodoka navuze ejo
Ndagahende hagati ya Alvera na Yannick. yaramupesije Hagati ya Alvera na Yannick ba gospel, kuko akubwira yuko mu nzozi ziwe uko we abibona yarabona umusore afise gitari aho ni ku ruhande rwa Yannick. Akabona kandi n'umukobwa aho ninde ni Alvera. burya rero je sinakumvirije neza. Hanyuma maze kubona Alvera akaguma yumva ijwi riguma rigaruka Alvera papa mupatie kagari Alvera. Ibintu biraherera hemsanze. Ibintu birakomeye. Ihiganwa rigiye kubihiganwa kandi ugerageze kuraba nubu ubwa mbere bataraja muri finale Kiriku Akili ntihari bwakore video ahamagarira abantu kumutora ngo bamutore. Uraranyumvaga Mr Vibe ariko uyu munsi Kiriku nawe yahagurutse aho yakoze rawo nyene aka video atumirira abantu aho ni nyuma yo kubona ko Alvera yabaye namba moja hagatsubira nande na Yannick. Ariko umenye yuko rino higanwa risaba n'ubundi kumenya kwiyamamaza mu gukinisha imbuga zawe. Kuko muri demi finale nta video nimwe nkuko nabibabwiye Kiriku yakoze asaba abakunzi biwe ngo baje kumutora. Yagize gusa share na post ariko Alvera barakoze ama video ari nayo yabahaye amanota twarabisiguriwe. Tugomba tuce tugira ko hano hariho abantu bavuga yuko ngo Alvera ngo hari ibintu yatanze. Ubu rero tugiye kubona abavuga butumwa bukuri n'ibinyoma. Ariko rero abantu tuhatewe ngo ndagahende kandi umengo ni wagatanga. Ariko yaravuze ati iyo usenga uba ufise ububasha hano ku isi. Ariko reka turindire turabe uwo azoga nimba tazotubesha. Bakunzi ba Yagatech TV n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi, rino higanwa ni higanwa rikomeye cyane. Rino higanwa ni higanwa risaba yuko mugaragaza urukundo rwanyu ku baririmbyi banyu kandi gitabiwe n'abakomeye cyane. Mr Vibe reka ndagushimire cyane. Reka nandi ndagushimire kandi nizere yuko tugiye guhurira muri comment. Asante sana. Thank you.